agakuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme donc asanga rero nako navuga ati byiza ngo banza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute kugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko natumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate tuno duto twikorera nkuko wewe genda urabe byakunda bikunde nawe byo yanka nawe byanye turabaha ikaze mwebwe mwese mudukurikirana kumbonesha kure yanyu BTV Burundi. Turagarutse muri cya kiganiro mukunda cyane, ikiganiro c'abakundana. Uyu munsi rero dusanzwe tudakora twenyene, ariko kenshi dukunda kubazanira abatumire. Umutumire rero twabazaniye uyu munsi ni umutumire novuga witeka, none reka tumuhe kaze. Ni Pasteur Mbayahaga. Kumburenza ivyo reka tumuhe kaze n'abavuge ibindi noba ntazi. Kaze cyane Pasteur. Murakoze. Mubivuze neza nyene umutumire. Amazina yanjye nayo nyene ndi Pasteur Mbayahaga Isidore, umwongere w'ishengero Vision de Jésus Christ, nkaba no representare gare waryo. Yego, ibyo birakwiye. Murakoze cyane. Turabaye kaze muri BTV. Murakoze cyane. Ego, ni kiganiro rero c'abakundana. Dukunda kuzana kumbure amasuje amwe canke ivyo dufatirako, ivyo tuvugako. Uyu munsi rero hariho ibibazo dukunda kubaza ugasanga tubibaje abantu batabishoboye canke bitabaraba canke atabumenyi burenze babifisemwo. Rero twariyumviye kuri ikintu cyo kwahukana mu Burundi, divorce. Turavuga tuti abakozi b'Imana kumbure barafite ico bakivuga ko bafatiye ku ijambo ry'Imana, bafatiye ku buroro bwa misi yose. Mbega none Pasteur, hariho ukwahukana kwibonekeza muri iyi misi, hariho abantu mu ngo uyu munsi badacana uwaka n'imiriro zirwa zirasha zirwa ziragira iki, mwoba yuko ivyo biva kimwebwe nk'abamitima kenshi mu vyombo. Murakoze cyane. Mbere umuntu agiye kubiraba kugira ubukwe umengana gukubitirayo umuntu agashahindukira. Murabivuze neza kuko ingo ziriko zirasambuka ku bwinshi. Biragaragara yuko abantu basigaye bahukana mbese birengeye no kwiyumvira ko abantu kuko umuntu amaze y'indwi imwe indwi zibiri ukumva abantu bakije no kubagenesha mugabo vyanse wakubitiwe mu gitondo ugasanga ngo yarayatashe yahevye yawukanye. Rero ivyo birahari. Icambere rero nibaza yuko abantu boraba gituma ivyo bintu no kuraba impamvu zatumye bagira ubugeni. Kuko impamvu ziratandukanye. Hari abantu bagira ubugeni mu bisanzwe burya inzu yose mu gukomera ihagarara ku mushinge. Iyo umushinge urimwo ibintu bidakomeye n'inzu naho yoba nziza ntishobora gukomera. Rero ubugeni naho ugira amafoto menshi bukagira imiduga myinshi guherekezana ukagira n'abantu bakuvugiriza imiziki myiza bigasayangana, ariko ubwo rugo rwanyu rutubakiye ku rukundo ntiruzorama. Ibirori biraryoha mugabo icubaka urugo ni urukundo, icubaka urugo ni ibanga. Rero muri iki gihe rero turabona yuko bigaragara yuko urukundo atari go ruhuza bubakana muri no minsi, kuko iyo abantu bafitanye urukundo rurengera byose. Ibyo bintu bituma abantu batandukana. Hariho iby'urukundo rutuma wirengagiza, hari iby'urukundo rutuma ubirengera, ukubera amakosa umuntu ukunda gukorera ntashobora kurengera urukundo mufitiye. Muri iki gihe rero biragaragara neza yuko hariho izindi mpamvu zitandukanye tutazi mugabo umuntu ashobora kubona zituma ingo ziriko zirasambuka. Uri kurabiraba ukabona umuntu afite imyaka 60 70 ageze mariage n'umukobwa w'imyaka 20 ntiwoshobora kumbwira ko bakundanye, babita bashuga daddy. Haba harimo ibindi biharuro. Ibiharuro rero bishobora kuba biri no ku mugabo bikaba no ku mugore. Muri ico gihe usanga ni wa muntu tuvuge abantu ubu barabaye abantu bakunda ibintu gusumba gukunda umuntu. Umuntu akavuga ati naka turabona afise imodoka zitatu, afise impangu zine, arafise amafaranga kuri konte, arafise ibi nibi no muhenda henda tukabana
tugaheza tugasinya ya masezerano yuko ubutunzi tubucanze bubaye bwacu twese ntacyo bitwaye ku kwezi kumwe no kumarayo nkaca ngenda nkavuga yuko runaniye sentare ikadutandukanya hama nkagenda ntwaye inusu y'ubwo butunzi nagiye ndaba ko buriyo benshi rero harabigira kubera ibyo ugasanga wewe icyo yarondera yakironse ntiyarondera kuba avuga ati nta nogoma nkavayo natwaye uvuga ati jewe yarafite jipe zibiri ntahanye imwe impunzu zibiri ntahanye iyindi amafaranga baciyemo kabiri idiriwe bibikunze mbega muri icyo gihe uruhara rw'amashengero uruhara rw'inararibonye uruhara rw'abantu bazi iby'ingo nago n'urwahe mu bisanzwe biraboneka yuko nubwo amashengero atari karabikora cyane amashengero yakwiye kuvira hasi ikibazo abantu bakabanza bakigishwa ko kuja mu rugo atari kuja kuyuba ni yindi proje kandi ikomeye cyane kuko ni proje n'umugambi winjiyemo uvuga uti n'ubuzima bwanje bwose mugaba abantu benshi biragaragara yuko hari n'abaja mu ngo batazi ibyo bagiye guhurirayo nabyo rero bamara gushikayo bakavuga ati kumbe nimba ari uko bimeze akumva ntavyo ashoboye rero kera urabona umuntu agomba kuja kubaka ugwiwe baramuhanahana bayinasenge ba nyinabo canke ari umuhungu bayinarume bakamubwira ingene ibintu bigenda umuntu akazoja gushika mu rugo azi ibyiza azobonayo azi n'ibibi bishobora kumusangayo ubu rero abantu bazi yuko ni ukuja mu birori gusa bikazobandanya kurya nyene ni fiança bifotoze baterurane bitane ba bebe bitane ba hani bitane ibintu bijya bindi bitana mugabo ugasanga hariho responsabilité zindi ushikiyemwo utaruzi yuko ingene zimeze mu gihe utashoboye kurangura ivyo bintu bikuraba nico gituma abantu bashobora bavuga ati nabaye desu turiko turumviriza kenshi niyo tugiye muri etat civile baravuga bimwe mu bituma abantu bahukana baravuga bati mu gihe umwe muri bo atagishoboye kurangura neza amabanga yabubatse mu gihe atagishoboye guhagararira novuga ngira ngo les responsabilités nk'uvyo mwari muvuze vy'urugo mbega byo ntivyo babiri intambamye ibyo ni intambamye mugabo hagati y'abakundana kuba umuntu atagishoboye kurangura amabanga yabubatse si inkomoko imukomoka ko bwite tuvuye ngo mu bushake bwiwe ni ubumuga ni ubumuga bafite ingorane urabona abantu benshi wanashaka guhera ku bukene tuvuge nk'umugabo akenye umugabo atagira amafaranga umugabo adashobora gusuma umugabo utuma umunyu ntawuzana umugabo wumva ugasanga n'inzu ntashoboye kwiriha acagira ibintu bita by'amastress sibyo umuntu afite stress rero iryo banga ajya bubatse ntashobora kurirangura kuko bijya mu bisanzwe ni inkurikizo z'umubiri unezerewe ni ingaruka z'uko umuntu afite ubuzima bwiza muga mu gihe uri mu gihe kigoye ntibishoboka hanyuma rero hariho n'abandi washaka bafite izo ngorane muga mu gihe mukunda nabyo kuri uramwihanganira rero hariho n'abandi usanga avuga ati jewe utabishoboye biragoye kubera hino minsi murabona abantu basigaye baja kurongorwa nkuko ari abagore bacuwe ibyo ntawe reka kubivuga kuko baja kurongorwa bari basanzwe bararongowe mu bisanzwe asanga afite abagabo 3 4 5 aza batama azi imisore azi abagabo bakuza ziki amaza kuryama mu bitanda 50 60 arazi barebare n'abagufiya azi abakubise pompaje n'abatazi kubise urumva wamara gushikayo hanyuma wewe ugaca uvuga ngo uramwigaruriye wenyene nibyo ashaka ntavyo ushoboye kumuha d'abord kumwantreta physique ntavyo ushoboye gukora iyo mibonano mpuzabitsina ntavyo ushoboye ugaca usanga mu bisanzwe wewe umeze nk'isushe niyo muryamanye kuko iyo umuntu isushe umuntu yandika ku rupapuro rwo hejuru muga bigafata no kugwa munsi rero urumva ari usanga umuntu agasipoza ko muri kumwe mugabo no kugira ngo rugenda rumare abanza kwiyumvira uwundi bahorana nizo ni ngora dukunda kumenya haza bakatubwira ati jewe vraiment kugira mpeze
ndinda kwiyumvira ko hari uwundi muntu turyamanye ego ivyo birabaho rero hariho impamvu nyinshi mugabo nababwiye iyo umuntu mukunda iyo mugara uramwihanganira ego iyo kena uramwihanganira ego ntico tumuvuga ngo uko bigenze uko ndagiye kuko n'ahandi ugiye utagiye kuba ikigenge nyene ngube nk'umurima w'ibigori uri ku nzira uhanye ubona abahita bose ego naho uja mu rundi rugo izo ngorane usigaranye uwo mugabo n'ubundi ugiye gushobora kuzimusangako ego none uzomara isi yose ugenda urahukana bigenda gute n'ikibazo n'abagabo nico kimwe hari abagabo barongora mugabo ugasanga ni bimwe byo kuvuga gusa ngo muhira ntibabasuzugure canke kwikora akagaye nyina wiwe yamurembeje abo bakuranye nabo barongoye ego ubusanga agahitana umwe muri bwa buhojojo bwa benshi afise akagira uwaha adresse gusa yo muhira ego ngo ugasanga bagumanye bose nawe nta rukundo rurimo ego kuko wa wundi ari muhira arapfuha kuko mwene abo bagabo ingene bameze asiga isombe muhira canke irengarenga mugabo hanze bakaza bariye ifi ego bakaza bariye inyama z'inka babandi urabyumva magati rero jewe nimba uko bimeze ndahevye ego rero abantu ntibamenye ko urugo ari banga urugo ni ikintu gikomeye ntushobora kugira ishavu ry'umwanya mutoya icyo mupfuye gitoya ngo uvuga ngo urirutse oya kandi wanashaka umuntu avuye mu rugo canke asambe urugo rwiwe nubwo wotunga nubwo w'umunyacyubahiro nubwo womenyekana ukaba umusitare gute ntateye kugira muri societe ego kuri ico nyene ndababaza ko ibibazo bishika kuri bibiri ona abajene uyu munsi barafise ibibazo barashaka kurongora baba bafise ubwo buryo bamwe mugabo bakimana eske muri aba bakobwa mbona indero y'ubu ari kibazo nzomumenya gute biragoye ego ahico n'ikibazo ca mbere kiri kumwe na be yacu bagaca bavuga bati nk'ubuye nk'uwazaramushikanye agasanga nk'uko nama numva uriko uratanga urorero ati hari aho uzana umuntu ugasanga ntihatari wikwegeye wimuheka igisasu uyo muntu agaca ashika ugasanga muri kumwe mu rugo n'ikibazo aho kuri ico cyambaza mbe biza vyashitse ngo kwitwara gute hama mu gihe bitarashika naho mu gihe ngo mahugira shwa dikonjo ndiko ndarondera uyo muntu mbega nkora iki ndamumenye gute mu bisanzwe biroroshe ubu ni wabona umukobwa umaze kumubwira ko ufise projet yuko mwogira ubukwe ukamubwira uti nagomba yuko tubana ndifuza yuko impano duhaye umugisha womera umuvyeyi w'abana banje mukagira iyo projet mugabo ukabona aguma kujana mu kuvuga ngo tusohoke tuje kurya amafi tuje ku kiyaga abagenzi banje burya bari bakeneye akantu ukagira gute uzumenye ko watewe na Gatarina n'igisuma kizoba cyinjiye uyu oye ntuzugire ngo n'umugore umuntu uzobona atakubashe muri mu bantu cyangwa ngo ubone indero yiwe akiri umukobwa mukigendana ntiwibaze ngo ashize muri adoshaka kubaho oya hari ibintu byinshi rero ushobora kuraba no kuraba inyifato y'uwo muntu yesu uwo muntu yakuze gute kuko ubuye abantu bose barazinanye kera waragendereza bakanatuma n'abantu iwabo bakamenya uwo mukobwa yakuze gute mbega arakunda ibikorwa mbega arisonera mbega arazi kubana n'abandi arafise isuku ariko ubuye mwebwe abajene ba kino gihe muhendwa n'inzobe mugahendwa n'amataye kuko buhongo barayagurisha no mu isoko sibyo mukabona umuntu igikiriza ngo gihagaze neza n'ibintu bivyimbye mu mbavu yaha y'ubwicariro mugaca muvuga muti uyo muntu niwe yombera umufasha ukibagira yuko bijya sibyo byubaka oya ushobora kuzana umugore mwiza mugabo afise ururimi nk'urw'imbogo kuko burya ururimi rurigasa umuntu ngo n'uruhu ruca ruvako hari abagore usanga ari beza mugabo ugasanga avuga nabi agutuka akakuvugira amajambo adashoboka ntakubaha cyangwa ugasanga ni umukobwa yakuze ataca aheza amaboko hari abana usanga bakuze ari tambuko zino sibyo yakuze bamwoza sibyo yakuze bamwambika bakamusiga gushika ku mwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu akagera ku myaka 10 no gusuka ubuye atabyaze kubuteka byo ntumubaze gusuka wumva arinda guhamagara abayudi tari inyuma na baruzariya bajya baza korera abana hariya rero bati usukira icyayi agaca yicaraho akirabira televiziyo nziza urabona ko mufite televiziyo nziza akirirwa mu ntebe agaramye aca inzara zikwena hanyuma avuga ati njye zagiye ku meza uzobabona benshi iyo umukozi yagiye naho abafashe konje ry'umunsi umwe
abwira umugabo yuko baja kujya muri restaurant Ego. hano umugabo yasumye Kubera adashobora guteka. cyangwa akavuga ati tujya umukate n'amavoka yego cyangwa ugasanga hari n'ababyeyi babibafashamo nabi ugasanga umuntu agiye kubaka urugo ntibigeze bamwigisha no kwarika amazi ngo bamubwire batubonye ariko aradudubiza hajya hejuru ababize ntabyazi urabyumva gucumba ko ntiwomubwira ugasanga rero ni ingorane ndaza abantu bamwe bamaranye imyaka hafi 3 gushika uno munsi njya bafungura muyaziza bona nyine ikibazo mu masorori midi imodoka ibishitse none wumva ibyo byogenda gute hari ibintu rero byinshi abantu bakwiye kuraba abakobwa bose usaba kurongorwa oya nabo kujya abakobwa bose abo kurongorwa abandi tubahebere imisore myinshi siyo kurongorwa n'abakobwa babimenye neza ntupfe kubona umuntu ngo yagiye guterura ibyuma ngo bikiriza birabyimba ahagaze neza ashobora kuvyimbika ikiriza mbwa mu mutima ari zero atakintu ashoboye kuko rero urugo ni responsabilité uteza kumenya yuko uri responsable uteza kumenya yuko uri umugabo niwe uteza gufungurira umuryango niwe wiruka ugakorera urugo uteza kwambika umugore wawe uteza kumenya amavuta yisiga ukamenya amahera y'inzu umugore nawe ateza kumenya yuko hari ibikorwa bimuraba byo mu rugo akamenya yuko ateza kubaha umugabo akamenya yuko ateza kubana na bara mu kazi we ateza kumenya yuko umugabo ntiyamari wa wundi twasohotse ibirori kuko mu mutima w'umugabo muri kamere k'umugabo hariho ibanga ni kode Imana yashizemo umugabo nagomba bikimuga agende musheze ruranda nagomba kene n'imifuko imuturumburira amaso sivyo nagomba mugabo ashitse mu rugo iwe harimo ikintu cyo ugomba kubaho agombe abameze gute naba kimuga rero udashobora kubaha umugabo biragoye urumva nicyo gituma Bibiliya yavuze nayo ngo hakubana n'umugore w'ingare sivyo ngo yitoraguze w'indegeteranye ngo wopfuma mu gihugu cy'ubugaragwa igihugu cy'ubweranyange ukaba ahantu ha wenyene kuko ngo umugore mwene uwo ameze nk'ikimungu kijyana mu magufa ubusanzwe Salomo yagiranije umugore nk'uwo nka kansera yo mu magufa kansera yo mu magufa urumva irakubyuka amererwa nabi ntore bwiyagaze ikira hakaba n'abagore usanga rero baregeteranya cyane akantu kose nisije kandi ikomeye mukarana mwicaye naho kabari gatowe ubu hari ibintu mu telefone yaje y'amakode usanga mwagerekeranije amakode mwabagabo urumva akeneye kumenya iki ugasanga mugabo aho kubiraba ntihagishe imubwira kuko bugiba kubakana no kwizerana rero umugabo gutaha ashikira ku kyopeji ashikira mu entero gatware wamye mu biki wasize umugore muhira mugabo uhatasha uhasanga opeji urumva ingorane ibyo abagabo ntabyo bakunda rero ni kibazo cyuko ni twinshi mu minota muba mutanga ntibyo sorera ngo umuntu bisorera ngo abiheze mugabo uzumvirize hariho umuhungu umwe yaje twabagiye tuti none wewe wifuza ko Imana yoguha umudamu ameze gute wifuza hamwe yigutoreye uko ushaka aravuga ati jewe Imana imfashije yompa umugore agigimiza kugira ntavuga amajambo agigimiza ati kubera atanguye kuntuka yoheza igitutsi namaze kurenga ageze kure namuhunze urumva hariho ibintu byinshi usanga bitumwa nuko abantu batigeze bategura ko bazoba abamama canke abapapa mu ngo baba abagore b'abantu agakura n'umukobwa w'icigenze agakura n'umuhungu atarundera impanuro cyo ugasanga kuriye umuryango nawe ufise ingorane mwene izo abavyeyi babo ntibigeze bababwira ati mu buzima bigenda gutya ni kibazo nico gituma rero urabona ubuye abantu bariko barahukana ari benshi cyane ingo ziko dusambuka ari nyinshi cyane hanyuma hariho n'amafaranga yaje mabi ubu abantu benshi urumva amafaranga aho kuyatezeresha imbere imiryango yabo canke igihugu canke ibindi hari abantu beza amafaranga yo gusambura ingo z'abandi gusa cyane kose donc ivyo navyo ni kibazo urumva hariho n'abagore bataye ibanga basigara ari abakomisiyoneri bo gusambura ingo bagenda bakavuga ati jewe ujya mugore wo kwa naka nayo ndamukeneye vyogenda gute akavuga ati ndeka ndaguha amafaranga ndamugutuma uzomunzanira hama bagiye bakabazana yamara gushika amaze iminsi urumva yisiga vaseline baca bamugurira amavuta yo muri farumasi
bamuhaye ibaze rishe Ego. bamuhaye ishakoshi nshasha n'ikirato bamuguriye vangwara imishatsi bamuhaye na argent de poche yuko uzoja muri manicure pedicure umugabo yigonye hariya ari kwitashe ariko acikiraka yashika muhira agira acavuga ati tete nta jambo bavuze abantu b'abagabo ntukavuge mu bandi reka ugasanga ibintu biriko birahinduka gutyoye rero abakobwa bagiye kurongwa nabo bora bakareka ibintu by'agakuku amagrupe y'abantu atari meza nayo ara influence yuko n'umuntu yari afise iyo nyota yo kubaka urugo ikamuheramwo rero urumva impamvu ni nyinshi biragoye yego mbe none kuri cya kibazo cya kabiri ibyo byabaye waruguyemo nta kundi mugabo uri mu rugo ubana n'ico gisasu mbega vyogenda gute wo kwifata gute no kwambara antibara urumva bamaze kurugwamo ikintu ca mbere cyo cerekana umugabo ari fake ni ikintu n'umugabo akubita umugore yego kirazira nimba hari faiblesse ya mbere iboneka ku mugabo nuko umugabo yakubise umugore vraiment uburi umugabo utanyaye kwera abamwise umwana yego sivyo hanyuma burya nta ngwara idakira nibaza yuko nimba mukunda tuvugane bya bindi kuko igituma abantu barongwa nabikubariye hariho abarongora kubera tayi ubwiza bw'umukobwa hariho abarongora kubera amaronko sivyo hariho abarongora kubera bakunda uwo muntu mu mutima wabo kuko muri ico gihe iyo umuntu wamurongoreye taye sivyo ukamubona nangwa amabere arahagaze arafise ubwicaro bumeze neza afise iki wibagiye yuko uko vyogenda kose ico gikiriza washimye kizogwa ayo mabere uko yohagarara kose azogwa uravyumva hanyuma kagapo washima gashobora guhinduka ejo kagwara uruherehere cyangwa kagwara ibihushi mu maso mugabo rero muri ico gihe hari ico wamurongoreye ni cya gihuci usanga mumaranye iminsi mike ukabona isura y'umudamu wari washatse si ugifise uco usanga waho niyo muri kumwe ntugira isura zo kuraba muhuriye ku nzira ego igihe kimwe twaraha mu buyenzi n'ubundi mutama tubona umutama ashaje gutyaye ahuye n'umukobwa abakobwa bangahe bariko baragenda kandi ari kumwe n'umugore wiwe biramunanira arahindukira izose akakurivunirayo aratsitara tuza twuma ngo ni hatari twaratwenda turavuga tuti mugabo ati Imana irarema rero ibyo ariko uramukunda n'ibyavaho uca umwanga usanga byahavuye bwa butunzi warondera ni wasanga bugabanutse kuko amafaranga arimuka arava ku muntu akaja ku wundi uzoca umuta mugabo abantu bakundana bahujwe n'urukundo nyago yokena baragumana kandi ntamushirije isoni atunze baragumana agwaye baragumana mu bisanzwe ubukwe ni ikimana ivuga nuko abantu baba babaye umuntu umwe sivyo naye handi hoho wewe utari responsable mu muryango ni wewe nakubwiye umaze kumuharuruka ntubugikeneye ko muhura no muri salon ntubugeje muhurira ku meza umusigira bibiri mu gitondo gacugenda muri restaurant ukijugunyamwe ibivuguto ukijugunyamwe imirete ya epesere ya 10 sivyo ukarya ugahaga ku mugoroba ibiti bitatu by'inyama ugakubitako n'ibyunywa wamusigiye bibiri hanyuma hagendura turimiwe muhe wihaganyuriza gose mu menyo ni ingorane urumva muri ico gihe habaho guharuruka kubera iki umugore wakunze ukamukunda ataye ukamukunda ubwiza kubera uruvyaro kubera udukorwa two mu nzu kumbure vyarahindutse aragwara bivuye wanashaka no kuri wewe kubera uruvyaro umuntu avyara wenyene baba ari kumwe n'uwundi ugaca usanga uramuzinutswe ugasubira rero muri ya mataye yanasigaye hanze donc aho uramuvunya umutima urakomeretse birangiye nico gituma rero abantu iyo batavyihanganiye avuga ati akomba muri gihe no mu ngaha kendi itahiye ni kibazo kubera kwihangana guke mbe none bibiri iravyemera hajya bibiri iki iyo uko abantu bahukana oya bisanzwe iyo ikintu nk'icyo caje icambere so kwiyumvira kwahukana icambere uja ku mavi ugasengera uwo muntu kwiga ituma uwo muntu amera uko ni mpemu mbese rimwe hanyuma ukamusengera ukamwihanganira
ndazi umudamu umwe yanesheje urugamba yarafise umugabo mubi vrema umugabo w'imborerwa umugabo w'umushurashuzi umugabo uko yataha naho yataha iminsi yose saa 8 y'ijoro yasanga umugore apfukamye muri saro ariko aramusengera no gufungura atafunguye akarindira kugira afuma arumura amasorori yaje basangire kenshi ntibanasangira kanka baraba yihagiye mugabo agumako yizeye avuga ati mana icyo gusaba gusa umurindi indwara ibyajyamo byose umurindi indwara uyu mugabo uko bimeze kose nubwo bamutwara n'uwanje ateza kungarukako urumva ko yubakiye ku rukundo kabisa igihe gikwiye kigeze umugabo yaragarutse araheza arihana ku mugore wiwe aramubwira ati mbabarira aramubabarira barajyana gusenga baragendana iki rero nta kinanira imana kuko imana yarabwiye yobu ngo satani yakunyaze ibintu byawe byose ngo ariko ngo nzokuza ukuboko mu nda yiwe ndabisebye azobidaho rero ikintu gikomeye si uko umuntu yoca avuga ngo turavanye ndamuhebye agize ingorane abantu bakwiye kubimenya ugize ubukwe n'umuntu ugize na marayika umuntu akiri mu mubiri ngaha ashobora kugira isanganya ashobora gukosha ibisanzwe mugabo uko biri kose ihangane kabisa kwihangana kuri no mwezi ni guke kabisa kuri ico nyene rero hariho amashengero mpora mbona usanga ariko arahezagira abantu bagize ama divorce aya mashengero muyabwiye canke sinzi ko biba birekuwe kuko nama mbona kenshi ugasanga umuntu yaragize divorce asubiye kugira mariage n'undi muntu kandi ishengero dusanzwe tuzi ko ritavyemera ko umuntu agira divorce ugaca usanga agize mariage n'undi muntu baramuhezagiye mbega aho biremewe oya ntivyemewe kuko bibiri yivuga ngo niwatandukana n'uwo mwubakanye umuha icete cerekana yuko muvanye mugabo ahandi aravuga ngo niwarongora uwahukanye uzoba usambanye ukaba uvanye n'umugore wawe bisigura ko naho yarahukanye bakiri kumwe n'umwe wa mbere yego uvanye n'umugore wawe cyo ukavana n'umugabo wawe birivuga ngo wihangane gushaka kwihereza yego ntuzosubire kurongora mucuguma mu rugo umuko ngabo urumva abantu benshi biragoye ko baryamana akabajya mugabo amashengero yabigira nibisanzwe muri ino minsi ibyadutse byo ni byinshi hariho ababikora mugabo mu by'ukuri abantu bari mu kuri kw'ijambo ry'Imana baba bakwiye kubireka kuko hakurongora umuntu guhezagira umuntu yahukanye ufu umuhezagira uvise inda donc y'igitwarire bacita igitwarire canke inda ya samitifu uburyo nacyo umuhezagira mufatiye kuki kuko ubwa mbere bibiliya nta nahamwe bibuza guhezagira umuntu afise inda icya kabiri iyo nda se warayimuteye sibyo hanyuma mugabe curaba raba neza yuko nimba ugomba kumushingirana ari uwamuteye iyo nda sibyo baraguye mu cyaha hanyuma barihana bamaze kwihana kikabavako nta mpamvu yuko utobahezagira kubera urukundo ruba rwarahabonye nibyo none woreka kubahezagira kubera ko babiri ububwira ngo yayitwaye mugabe ejo ukazohezagira uwayitwaye akongera akayikorora none wumva singora ni ikibazo yuko ibyo n'amadoktrine atandukanye y'ishengero mugabe mu bisanzwe ntaho byanditse muri bibiliya ko guhezagira wahukanye ariko nta nahamwe bibujijwe ko uhezagira ufise inda ari kumwe n'uwayimuteye murakoze cyane rero nk'abarangiza tushaka dutanga impanuro niyihe mpanuro rero mwoha abagabo bo muri iyi minsi kumbure ngira ngo yashimye ayo mataye canke yagize iki uyu munsi akiri ko araja mu tundi dukumi canke mu bandi bagore ko ntikibuza ko afise umugore aja mu bandi bagore canke abandi bakobwa niyihe mpanuro mwoha abagore nabo batabumbwa n'abagabo babo usanga avuga ati jewe hari amateme bakoresha ubuye ngo ntankwiriza ugasanga yagiye mu bandi bagabo iyo misore n'izo nkumi nazo n'izihe mpanuro mwobaha kugira ngo tuce turangiza mu bisanzwe abo bagabo kuko ni ku neza yabo no kwiyambura urubwa
Cane. ni ukwiyambura urubwa kuko guta umuryango ugatuma umufasha wawe ukaja kuryamana n'uwundi muntu ukamupangira inzu cyangwa ukamurihira mu bisanzwe icya mbere bomenya nuko bariko barikura ku iteka icya kabiri bariko bakura iteka ku rugo rwabo Ego. icya gatatu ibyo bariko barakora bizokwafekitira abana babo Cane gose. kuko twe turafise aho tuba turaba usanga abana bafise ingorane zabo abavyeyi bameze gutyoye usanga n'ivyigwa batabikurikirana abana bacu baratubwira ati ari umwana wigana ameze uko bimeze uku n'uku n'uku ni ingorane bamwe ugasanga mbere banayivuyemo bagiye kwinywera urumogi Ego. donc ugasanga byabononye mu mutwe umwana akura abona se na nyina bama barashwana bakagwana agakura yaje hanze bakamubwira ati papa wawe burya niwe papa wa naka nubwo atakubare canke papa wawe jo bamufatiye muri quartier kanaka ariko arashurashura ni kibazo rero ico wowe nibaza yuko baba bagabo baba n'abagore ni ingorane ibyo bakwiye kuraba bakaraba bakabireka mugabo nta kundi bobireka nibirundurire muri Kristo Yesu Cane gose. bakizwe vraiment Bamuhongereko. kuko isi yoyo ntiyo bafasha kubivamo niwe wenyene ashobora kubashoboza akabaha izo nguvu zo kurwanya iyo daimoni canke ibyo bitero Ego. ariko ahandi hoho atagikozwe ngo abantu biyegurira imana baje mu ishengero usanga ribabwira ubutumwa bwiza ukuri kw'ijambo ry'imana biragoye nibaza yuko uko biri kose nta handi mbona inkomezi zopfa ni ukwihangana mu masengesho niho ukura kwihangana muri Kristo niho ukura kubumbwa n'ibyo ufise niho rwa rukundo rwawe rudapunguka uguma wibuka ukamenya yuko nubwo warongowe cyane nubwo warongoye amakosa uri kurakora hari ijuru turiko turajamo kandi bose barayikeneye burya yaba umunyabyaha yaba n'ubutara umunyabyaha babwiye ikibazo cy'ijuru nta n'umwe atarishaka oya rero amavesi yishe abantu kubera ingo nta handi yokirira atari muri Yesu ni muri Kristo Yesu ego murakoze cyane rero reka turangize dushimira mwebwe mwese mwadukurikiranye mwumvirije impanuro zitandukanye z'umukozi w'Imana twongera tunamushimira mwakoze cyane pastor nubwo mwari mufite ibindi bikorwa kutwitaba oya murakoze namwe ni rya mbere ngendeye BTV ego namwe nabasabira umugisha Imana ibahezagira mwakoze kandi igikorwa muri ko murakora mutumira abakozi batandukanye ego kugira bagira kama bateye ingo ni igikorwa cyiza Imana yobahezagirira kuko burya atarugo nta gishengero atarugo nta gihugu society igizwe n'ingo ni byiza rero yuko inyigisho kwiza muza zimurazibaha burya ntizibura bo zigarukana nizere ko nitwazura ko yatumirangira ngo muzogaruka yego nubu ninageraho hanze mukavuga muti garuka chanza murakoze cyane ego mwakoze rero mudukurikirana kuri Star Time Jean Sansis cyangwa se Tisaka 21 no kuri Facebook Best Entertainment Television no kuri YouTube kuri BTV Burundi Imana ibahezagira kuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa palidisme ndo gasanga rero niko navuga ati byiza ngo banza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakugira ngo biyumvire ngo bazogira